wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Faithful, oh Lord, every day and every hour, you are faithful, oh Lord. Everybody say, you are faithful, oh Lord. That's who you are. You are faithful, oh Lord. Every day, and every hour, you are faithful. Wisigirwa mwami, wisigirwa. Buri munsi buri saha, buri munsi buri saha, uri mwisigirwa, uri mwisigirwa. Buri munsi buri saha twese hamwe, buri munsi buri saha, uri mwizigirwa. Aya mashina yawe mwami, uri mwizigirwa mu nzira zawe, uri mwizigirwa ku ijambo ryawe, uri mwizigirwa ku muntu wese yicaye hano muri iki gitondo. Turagukuriye ubwatsi mwami w'abantu, uragahora ku ngoma. Hallelujah. Semeni amen. Ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yeremiya riti, va hasi umanuke uje ku nzu y'umubumvyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. Nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumvyi. Nababwiye ni Yeremiya 18 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa gatandatu. Nuko ndamanuka ngeze ku murongo wa gatatu, nja ku nzu y'umubumvyi, nsanga ariko arabumbira ku rujo. Maze ikintu yariko arabumba cononekarira mu ntoke z'uwo mubumvyi, nuko yongera kukibumbamwo ikindi. Yongera kukibumbamwo ikindi, umviriza ngaha, yongera kukibumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. Ibumba mu maboko y'umubumvyi. Munyemerera tugasubiramo iri jambo ngo ibumba mu maboko y'umubumvyi. Ibumba ni ikintu kiri fragile. Ibumba ni ikintu kidakomeye cyane. Ibumba ni ikintu kimeneka mu buryo bworoshe. Ariko ibumba iyo rigeze mu kuboko k'umubumvyi, muri iyo fragilité, muri uko kuba coroshe cyane, muri uko kuba atari ikintu kiri solide, ariko mu maboko y'umubumvyi
ibumba ritangura kugira agaciro. Wahaye ubuzima bwanje agaciro. Amen. Hari ubutunzi bukomeye cyane. Ijambo ry'Imana hamwe rivuga ubwiza, la gloire. Ariko ubwo butunzi, ubwo bwiza, icyo cyubahiro kibitswe. Ubwo butunzi, ubwo bwiza bunyegejwe cyangwa bwadepojwe mu nzavya ziri fragile, zimeneka. Izo nzavya zikozwe mu ibumba naho ziri fragile. Nashaka kukwibutsa ko ukumeze, ukusa, iyo uva, ayo wize, ayo utize, ibyo ufise, ibyo udafise, uko bakwita, uko batakwita. Nashaka kukwibutsa ko umwana w'umuntu ari fragile. Nashaka kukwibutsa fragilité. Urabona ko isi yasaze. Iyo mvuze isi mba mvuze abantu. Urabona ko isi yasaze, abantu batacubaha Imana. Ibifadika ni ijambo rikomeye twamye twiga mu gitondo, kuva mu gitondo. Ibifadika tubishyira ku inguvu nyinshi n'umwanya mwinshi, tubishyira ko inkomezi nyinshi, ariko kandi Imana ikaduha ubuntu bikaboneka. Ariko iyo tubironse bikadusaza, tukibagiranye n'ibintu, tukibagira fragilité, tukibagira ingene turi abantu bamara kwisakanya gatonya, twategerezwa kwinvestisa mu buzima budashira tuzobamo, ariko tugashira inguvu mu kanya gatonya, mu byo tuzomara mu mwanya muto ngaha. Nashaka kukwibutsa ko uri bumba, ariko naho uri bumba uri mu maboko y'umugabo. Uri mu maboko y'umugabo afise umugambi ukomeye kuri iryo bumba. Uyu ni Yeremiya rero benshi dukunda gusoma ubuzima bwiwe, ariko uyu mugabo ne Yeremiya yahamagaye mu gihe kigoye kuba ijwi. Hagiyo niyumviye Yeremiya numva makwa kumugereranya na Yohana. Yohana ngo ndijwi. Ijwi rikora iki? Ijwi risemerera mu bugaragwa. Risemerera iki? Ngo tegura inzira z'Uhoraho. Yaje nk'integuza. Ariko kandi uyu mugabo Yeremiya, ministeri yiwe ntiyari ministeri mu bifadika yagize succès, ariko mu bitaboneka n'umwe mu bahanuzi, n'umwe mu bavugishwa yagize succès. Ihagaze kuki? Yaratotejwe cyane kurusha abandi bavugishwa n'Imana, kuko Imana yamuhagurukije mu gihe Isirayeli, mu gihe igice kimwe cya Isirayeli, Buyuda bw'amajepfo bwari bwononekaye. Nico gice yari aherereyemo. Abantu bataye Imana, abantu bari mu mugararizo, abantu batagikeneye orientation y'Imana. Imana iramuhamagara, iramubwira ati, Yeremiya wa mugabo, ndaguhamagaye kandi ufite mission. Muribuka mu gice cya mbere Yeremiya avuga ati, je sinzi kuvuga, ndadebagura, jewe ivyo Imana ntibikanga. Iyo yakwiyumviriye ko naho uri bumba, ariko uri bumba riri mu kuboko kwayo, Imana yashobora kugukoresha ibyo ishatse. Imana yashobora kugukoresha iby'ubuhizi birenze ibyo wowe wibaza. Yeremiya aravuga ati, sinzi kuvuga. Avuga ati, Yeremiya, ni jewe ndaguhamagaye kandi nyemerera tugende. Yeremiya ashitse imbere, Imana itangura kumwereka igikorwa ahamagariwe. Hariya muri icyo gice cya mbere, Imana iramubwira ngo ndaguhamagaye ku mahanga.
ndaguhamagariye nk'umuvugishwa ku mahanga kugira ngo ukore iki? Ndaguhamagaye kugira ngo icyambere urandure. Muko muranyumva? Ndaguhamagariye kurandura. Kurandura, guhomvomvora, kubomora. Si ibyo gusa, nyuma yo gukora icyo gikorwa hari ikindi gifatanye n'icyo. Ndaguhamagariye guteragira, ni ukuvuga ngo kubiba no kubaka. Haleluya. Kubera ko utari kumpamagarira kubiba no kubaka, guteragira no kubaka, nuko mbere yo gukora igikorwa cyo kubiba hari ikindi gikorwa gitegerezwa kubanza gukorwa. Mbere yo gukora igikorwa cyo kubaka hari ikindi gikorwa gitegerezwa kubanza gukorwa, cyo kubomora ibyubatswe bitari byo, cyo kurandura ibyatewe bitari byo. Hari irindi jambo ngaha. Iyo wumva igikorwa Yeremiya yahamagariwe, birakwereka ko Imana ni Imana idapfa kubandanirizako. Ni Imana itadusanga mu byo turimwo twafundifundikangije hanyuma ikidufata ngo tubandanirizeko. Hari operation igihe cyose Imana ibanza gukora mu buzima bwacu. Nico gihe gikomeye Imana yahamagariye Yeremiya, ati Yeremiya, ngwino nkwereke. Ngwino nkwereke ingene ibintu bimeze. Ubuyuda, ubwoko bwanje, iki gihugu kimeze nk'ibumba. Imana imaze kumwereka, kumumanukana mu nzu y'umubumvyi, asanga umubumvyi ariko abumbira ku rujo. Imana iramwereka ariko iriko araraba, abona ako kanya umubumvyi icyo ariko arabumba kirononekaye. Hanyuma igikorwa umubumvyi yakoze yariko arabumba kimaze kononekara, ngo arongera aratangura akibumbamwo ikindi kintu gishasha kimeze nk'uko agomba. Haleluya. Kimeze nk'uko ashaka. Imana ishimwe kubw'akayaga. Hari hashushe mu kanya. Uribumba, kandi ibumba ntirishobora kugira akamaro ridaciye mu maboko y'umubumvyi. Sizi ndirimbo twaririmbye yavuze ngo baraka zako ziwe na mimi, hanyuma ngo mawazo yako awe na mimi, na mapenzi yako yawe na mimi. Nacyumviye ko iryo jambo nagyumviye ko cyane rijyanye na mawazo, ivyumviro vyawe bijyane nanje Mana. Waruzi ko ivy'Imana ikwiyumvira ko bikugira ko impact. Ivy'Imana twiyumvira ko biratwafekta, ariko twebwe ivyo twiyumvira ku Mana ntivyafekta Imana. Ari mubizi? Ahuzuye abantu baminuje mu bintu by'amanalize. Mushobora kwanaliza situation, mushobora kwanaliza ibihe, mushobora kwanaliza uko isi imeze, kandi ni byiza. Ibyo vyigwa turabikunda cyane. Hanyuma mwahaga cyane
mwatangura gutura imibe y'ivy'Imana yabagaburiye mugatangura no kwanaliza ku Mana kugira ico mwiyumviriye ku Mana nkaho dufise proposition twoyiha ariko ivyo vyose ivyumviro vyose tuyiyumvirako hakuyafekta ahubwo biratwafekta iyo twiyumviriye ibintu vy'ubupfu ntaco bihindura ku Mana ahubwo bituzanira ingaruka zitari nziza. Ariko Imana Yeremiya 29 umurongo wa 11 umurongo mumenyereye ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako. Haleluya. Kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako. Ivyumviro mbiyumvirako si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro, ni ivyo kubaha kazoza keza. Wow. Iyo twumvise kazoza keza duca dusimbira ku mamodoka n'amazu, duca dusimbira ku mariage, duca dusimbira ku parcelle, duca dusimbira ku promotion, ubuzi, amabourse, n'ivyo dutarukira kwako kanya. Sivyo biri hafi? Kazoza arabayeho sha, arabayeho, nivyo tubona. Ariko Imana ivuga kazoza ivuga ikirenge ico wewe wiyumvira, ivuga ibirenge ivyo wewe wibaza bifadika, kubera ko ivyo bikuruhishije bikumenya umutwe bituma udasinzira. Haraba bifise batizeye n'Imana. Murabaza none ntimuri abagenduzi, ntimuri abasomyi, amamodoka meza n'amazu meza n'abantu bambara neza kubarusha kuturusha, usanga na benshi ari abantu batazi no gukubita ikimenyetso. Iyo muriko murigishwa promotion kuinuliwa nivyo musimbirako. Kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako. Kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako. Ivyumvira Imana ikwiyumvirako birakwafekta. Birakwafekta. Kandi mu nzira nziza. Hanyuma uhisemwo bikuvako. Birashobora kukwafekta iyo utavyakiriye mu nzira wategezwa kuvyakiramo, naho nyene birakwafekta mu bundi buryo. Kuko ico yitamo uyu munsi kiravyara, kiragira ingaruka, kirakugirako ingaruka. Reka tugaruke kwa Yeremiya. Yeremiya Imana imuhamagara mu bihe bitoroshe cyane. Ibaza ko byari nk'ibihe bihakwa gusa n'ibihe nk'ibi turimo muri Afrika, mu Burundi, ku isi. Urabona ku isi yabaye nabi, yasaze, ubwicanyi, intambara, kuryarukana. Sinzi ngene wowe bisobanura, ariko jewe ndizera ko mu bihe nk'ibi nyene Imana igihe cyose bifise ikintu ivuga. Haleluya. Bifise ikintu ivuga. Urabona ko abaporoto b'intagondwa muri iki gihe vyoroshe kwitiranya ibintu. Iyo mvuze abaporoto b'intagondwa ushobora kuba urimo, kuko kwitwa umukizwa sivyo biguha icemezo cyuko vraiment uri mu nzira y'Imana. Iyo appellation abantu bose barashobora kuyitiza. N'umuntu yazindutse afata umupanga cyangwa inkoho agiye gukerera mwene wabo, ashobora kuba afise ikarata y'ibatisimu, ashobora kuba afise Bibiliya, ashobora kuba afise isengero atondamo, ashobora kuba afise ahatanga ikigira 10 n'amashikano,
ashobora kuba afise abakozi b'Imana supporting, sivyo? Kabasi ndababwira igituma nabaye oblige kubaza nti ninda afise ikintu yibaza ko Imana yamubwiye. Uzi ico nariko ndarondera nuko mu bihe nk'ibi Imana ifise ikivuga ku gihugu. Tureke igihugu. Mu bihe nk'ibi muri uyu mwanya mu ntambara n'amadefi y'ubuzima muri kuracamwo, ubukene kuzazanirwa n'ibindi byose, Imana irafise ikivuga. Ngaruke ku gihugu. Mu gihe nk'iki urabona ko ngaha mwese mubundanye ivyo guverinoma ivuga, iriko iravuga, abandi mubundanye ivyo opposition iriko iravuga, murabibunze ko cyane. Musera ama ceinture, okay? Funga mikanda, sivyo? Kandi bishobora kuba vyumvikana, birimo logique, nk'abantu nkamwe mwize muri abatsirimu, hari ibintu, hari amanalize tugira ukumva birumvikana, kandi tukavyubararako cyane, tukabishiramo inguvu cyane. Ariko ndibaza mu gihe nk'iki, nk'ishengero, nk'abantu b'Imana, twakagombye kwiyumvira ngo none ko mpakwa kuvuga ivyuyu avuga kandi yumva byumvikana, cyangwa ivyo yavuga Imana yo iriko iravuga iki? Ni muri ico gihe rero nk'icyo Yeremiya Imana yamuhagurukije ati, Yeremiya twigire sha, hari message, ubu bwoko bwanje bwataye umurongo, kandi urumwe mu bantu nshaka gukoresha kugira ngo ntange mvugane n'aba bantu. Mvugane n'aba bantu Yeremiya ntivyoroshe, ariko ikwiye kumenya ko ikintu cya mbere uherako nukurandura. Urabona ayo malogike yose mubundanye mubaraye ko arimwo mu vy'Imana ishaka kurandura muri iki gitondo. So kurandura gusa Yeremiya, harimo no kubomora. Kubomora. Kubera iki tubomora? Hari ibintu vyubatswe mu bwenge bw'aba bantu, hari ibintu vyubatswe mu ngo z'aba bantu, mu ishengero ry'iki gihe, muri iki gihugu, bitari vyo. Yeremiya twagiye. Aha twagiye Yeremiya sivyo gufina. Mbere yo kubiba, mbere yo guteragira, tubanza kurandura. Mbere yo kubaka, tubanza gusenya, tubanza kuritura, tubanza kubomora. Aha, turabomora iki? Turabomora iki? Yeremiya turabomora. Turabomora. Hari ibintu ngaha biriko birabomborana mu buzima bwawe, ariko Imana iza yatanguye akazi ko kubomora. Kandi uravye mu buzima bwawe urazi bikwiye kubomoka. Naho ushaka kubakwa, naho ushaka gufashwa, naho ushaka gutera imbere, naho ushaka promotion, naho ushaka kugira ubuzima bwiza buryoshe, ariko hari igikorwa cyo kubomora no kurandura Imana iherako. Kandi harahiriwe umuntu aba flexible, umuntu avuga ati ndabizi aha no kwihagarara ko gusa, ndabizi hari amafuti mu buzima bwanje, hari ubuzima bwa tricherie mbamwo, hari ubuzima budatomoye mbamwo,
aha nta n'umwanzi n'umugore wanje ntanzi n'umugabo wanje ntanzi abana banje abavyeyi banje hari ibyo batazi n'ibyo vyinshi ariko inzira zanje zuzuye umwiza nta n'uwo vyikeka ariko ndagufitiye inkuru nziza muri iki gitondo hari uwakuremye sha akuzi mu busa azi ivyiyumviro vyawe azi imigabo yawe kandi uwo azi ivyiyumvira kwiyumvirako ni ivyiyumviro vy'amahoro no kuguha kazoza keza ariko arafise igikorwa cyo kurandura ivyategezwa kurandura muri wewe no kubomora ivyategezwa kubomora hanyuma atangure akubake. Zaburi 52 umurongo w'8. Yeremiya turamugarukako. Zaburi 52 umurongo w'8. Dawidi aririmba imwe mu ndirimbo ziwe yanyuze cyane. 52 umurongo w'8 avuga ngo ariko Jeho ariko Jeho ukumumbona meze nk'iki nk'igiti cha Elayo kiri he gitewe mu rugo rw'Imana. Haleluya. Hanyuma umurongo ukurikira kugira ngo sawa uwo urabandanya ariko Jeho meze nk'igiti cha Elayo gitewe mu nzu y'Imana mu rugo rw'Imana. Naratewe nabaye plante kandi igiti cyose gitewe mu nzu y'Imana. Reka tubanze tunyarukire muri psaume indi ya 92 Zaburi 92 umurongo wa 12 na 13 na 14. Ihute Zaburi 92 12. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi. Abadafite Bibiliya nk'ikigazi azoshirwa hejuru nk'igiti cy'isederi ci Lebanon. Ku murongo wa 13 ngo abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazototahara mu nyubakwa z'Imana yacu. 14 no mu busaza bazogira iki? Bazoba bacama. Bazogira iki? Bazogira ubukame. Bazogira itoto. Bazogira ubukame bwinshi n'itoto. Bazogira verdure. Bazoba batotahaye. Planté. Ariko sabatewe ahariho hose. Munyumve neza. Bene data. Munyumve neza. Sabatewe ahariho hose nabatewe mu rugo batewe mu nzu y'Uhoraho. Reka mvuge kuri iki giti cy'ikigazi. Murabona muri iki gihe cici ufashe inzira ya Bugarama ugeze ahantu bita ni Gasozo Mageyo ukaraba buri kuragenda uku ukaraba hakurya uku niki ubona? Ubone ibigazi ingene iriya misozi umanutse mu kiyaya ubona verdure ubona ubwiza. Hanyuma ugumijeho amaso cyane urahakwa kwihenda saison turimo ryoba ari iki ni iki. Ariko ikigazi gifise ibanga. Haleluya. Ikigazi ntigipfa kumishwa n'izuba canke n'ubushuhe. Ikigazi ni kimwe mu biti biresista ubushuhe no kumagana. Okay, abatarafatiye inzira basi mufata inzira, abakunda gafi mufata inzira ya Rumonge basi barabazi ijya Rumonge.
ahava amamesa muzi menshi. Naho hari ibiti by'ibigazi we ntushobora kubona iyo uri kuraraba ubwiza bwa kijya kiyaya gitewemo ibigazi, wumva uryohewe, wumva uruhutse, kubera ko ikigazi gifise ibanga. Uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo meze nk'igiti cy'ikigazi kandi gitotahaye. Dawidi muri 52 nawe yavuze ngo jeho ngo meze nk'igiti cya elayo. Muri 92 arongera aravuga ngo meze nk'igiti cy'isederi. Isederi nayo ni giti, isederi ya hehe? Yi Lebanon. Ni giti nacho mu mwimerere wacu ni giti kinini kandi kiba kirekire. Ni giti kiri stable, kitanyeganyezwa n'imiyaga iyo ari yo yose. Haze isuri, haze tsunami, haze inkuba, haze iki, igiti cy'isederi cy'i Lebanon ni igiti kiri stable. Ariko akavuga ngo gitewe hehe? Mu nzu, mu rugo guhoraho, mu bikari, mu marembo y'uhoraho. Reka se n'uwihuta gato. Hari ijambo guterwa mu rugo rw'Imana. Guterwa, kuba plante, twarangije igikorwa cyo gutegurwa iyo ikintu kigira giterwe. Murumva ko hari igikorwa cyo gutegurwa, hari gukura amabuye, ivyatsi, hari ukwimba, hari gutegura icyo gikorwa, icyo giti giterwa. Dawidi akavuga ngo ni mu rugo guhoraho, ni muri presence, ni muri principe z'Imana. Bene data, biroroshe ko muri iki gihe gutotahara kwawe ukwiteze ngo ninaterwa ahandi hantu. Hari abantu bagira umuvuduko wo guterwa kuba plante mu idini. Burya idini ryamaze abantu. Ivyitwa idini no kuvuga iki? Ni ikintu gifise ishusho yo kuvuga Imana no kwegereza abantu ikintu gisa n'Imana ariko kitarico. Ariko ari ivyiyumviro n'amaprincipe y'abantu. Okay? Noneho ivyo ni ibintu bifadika. Ni ibintu muri iki gihe abantu twihutira cyane. Nico gituma mvuze ngo idini ryamaze abantu. Kuko udatwawe na Kristo, we wicaye ngaha, utanyuzwe na Kristo, biroroshe ko ikindi kintu cyose kiguhitana. Shaka uririmba amalouange yose, uvyina intambo zose, nizutazi uhamagare pastor de papa azikwigishe, umanika amaboko kurusha abazima n'abapfuye. Iyo utanyuzwe na Kristo, iyo utabaye plante muri Kristo, harahandi uba plante. Kandi aho handi hatari muri Kristo hazoguhongora amenyo ndakurahiye. Mbega Kristo niyagaruka azosanga ukwizera mu isi, azosanga abantu bakimushuhi, azosanga abantu bakimwizigiye. Mbega Kristo niyagaruka azosanga twese twicaye ngaha tukibaho kubwiwe, ari we wenyene atuma tuzinduka, atuma tuza hano, atuma dukora ibyo dukora kubw'icubahiro ciwe. Ya birashoboka kuri abo babaye plante batewe muri we. Amen. Urashobora kuba wabaye plante mu idini. Urashobora guterwa cyangwa se kubibwa mu kazi, ukumva ko mu kazi kawe ariho honyene uburaro n'uburamuko.
akazi kawe nakagashahara nzi ko muri iki gihugu nikakubera uburaro n'uburamuko, Kristo we ikibanza cyo kizoba ari iki? Ivyo bihariro wagize vyitwa gute? Sivyo gusa, ushobora no kuba planté muri parti politique, ushobora kuba planté ya. Ariko ivyo vyose twumva ko biri hafi bifadika, twumva ko nitwabibwamo ariho ubuzima bwacu buzototahara, nakanya gato isegenya igatera, nakanya gato hakaza ibigeragezo, nakanya gato hakaza ikintu kikunyiganyiza. Niba utagereranywa na ca giti ca Elayo kiri stable, kiri planté mu Mana, mu rugo rw'Imana, muri presence y'Imana, shake wita amazina yose abaho, ico giti kizobomoka, kizohenuka. Sivyo gusa, muri Luka Yesu atanga aravuga ngo munyitira iki mwami mwami? Kubera iki mumpamagara ngo mwami mwami? Mwami mwami, Yesu Yesu Yesu. Ngo reka ndababwire ngo umuntu wese yumva amajambo yanje ntayakore, ngo reka ndababwire ingene ameze, ngo asa n'umuntu yagize umugambi wo kubaka inzu. Icyumviro cyiza kubaka inzu, hanyuma ngo afata mbere yo kubaka, atangura kwimba, arimba sinza amasaha n'iminsi byamufashe ngo gushika ashikire ku rutare. Wow, ivyo santa cabyumva n'abubatsi bari ngaha. Amaze gushikira kwibuye y'urutare, acafata ibuye rya mbere ryo kubaka fondation, aba sûr ko riteretse ku rutare. Okay? Arubaka we. Ngo hari n'akandi kagabo ka kabiri rero kavuze ati reka nanje no kubaka, gufata Bibiliya gusa, no kuririmba indirimbo z'abarokore, no guhumiriza, no kuduza amaboko, no kuvuga Yesu Yesu, kuja mu bikorane, ninda tobikora. We yibaza ko kubaka ari ibintu vya aventure, nawe aravuga ati nanje no kubaka. Ni yamenya amaprincipe yo kubaka, acafata ibuye, amabuye y'abari hafi, fata ibeni, muzana amabuye jengera ntangwere n'ubake, acateka kumusenyisha. Okay, arubaka. Hanyuma je nawe tuje kuraba izo nzu zibiri ngene zihagaze, umenga zirasada, umenga ya beauty ni nziza, zirasiza amarangi meza agezweho, ariko icyo wewe nanje tutazi nakazi kakozwe imbere yo kubaka. Difference ibibambazi n'amadirisha, finissage shobora kuba umenga byose bisa neza nizigezweho, ariko hari gikorwa umwe muri abo babiri atakoze, igikorwa cyo kubanza kwimba. Cyo kubanza kwimba. Urabona kubanza kwimba si ibintu birimo ifyeri, si ibintu bishushe cyane, si ibintu vyatira, ni ibintu birimo akigoro, ni ibintu birimo discipline, ni ibintu birimo les principes, kumenya ati mbere yo kubaka, iyo umuntu ashaka kubaka umunyabwenge hari ibintu ibikorwa ni ibiha 1 2 3 4. Okay? Si ibintu wiyadukiza, hariho ibitugenga mu kubaka. Okay, mubatse mwese amazu ni meza, dupangishe sawa, uronka umukiriya ubwa mbere fine, ariko sinzi ingene byagenze, haraza ikigeragezo, haraza igihuhusi. Umva ijambo ryanje akarikora, akaryumvira, ngo asa no mujama yabanje kwimba, ashitse ku rutare acarubaka, ati harageze ko nduga. Hari umwanya bifata, vyanyibukije muri aka kanya
inkuru ya Dawidi we. Dawidi ageze ku rugamba, bene wabo baramubaza ati we wagahunguwe n'ibiki? Ati jewe reka ndabafashe, none bibatwaye iki? Karabakonvenka ati reka tukujane kwa Sawuli. Ujyawe ntapfa kumva ubujambo bwawe. Ati we wagahunguwe n'ibiki? Goliati expérimenté. Wewe ati mutama hari ibintu ndagiye intama ahantu ata muntu wese abona, papa wenyine niwe yarazi yondi, ariko naratewe. Ntewe idubu riraza rije gufata intama ndayisimbirako, sivyo gusa. Ikindi gihe intambwe iraza. Ati ivyo bihe byose ntiwambona, nta numwe yambona, ariko nagwanye intambara mwibanga. Nico gituma intambara victoire nabonye mwibanga nta muntu numwe ambona, kubigaragara byo ni garantie. Haleluya. Waruzi biroroshe ko dushaka kugurukira ku bintu, ama elevation, anointing, promotion, nanje kubera iki nanje mutambona, kubera iki nanje reka nanje Imana yonkoresha, kubera iki nanje mutanyubaha, kubera iki. Ivyo nta makuru. Ikibazo ubuzima bwawe bwo mwibanga harimo intsinzi. Mwibanga wa mugabo uringa, iyo wagiye kurangura, iyo wagiye muri voyage, iyo wagiye muri mission, nta biwanyu, nta n'umucopain, nta n'umukolege. Iyo uri mu buzima bwawe bw'ibanga, ni gute wevaliwa victoire yawe? Mama uringa, basore muringa, ubuzima bwacu bw'ibanga butanga ibiharuro bimeze gute? Bumeze gute? Iyo nta utubona bimeze gute? Kugira ngo Imana itwizigire publiquement, kugira ngo Imana itugirire confiance bose babireba, mbega muri vya bindi bitonya bwa buzima atawutureba, atawudukontrola, bimeze gute? Turi abantu bari integre. Naho hantu honyene Imana yagaragarije victoire ya Dawidi, kwanza mwibanga imbere yuko bitangura gusayangana. Haleluya. Isenyeranya riraza kuri abo bagabo babiri bubatse, byagenze gute? Umuyaga, igihuhusi kigitangura, zose ntizihagaze ntizisa. Ya yindi yubatswe ku musenyi ntibamenye iyo yagurukiye. Ya yindi wa mugabo yafata umwanya wo kwimba, yafata umwanya wo kwiyumvira kugikwiye gukogwa naho bigoye. Bene data, la volonté de Dieu, urabona ubu bugombe bw'Imana turirimba burarura. Ngira ibyo ushaka mwami, imbaraga nke. Ngira ibyo ushaka, ngira ta volonté. Okay, ushaka volonté ziwe zingahe? Ko izo yakubwiye kuva ugikizwa canke mu ndwi heze, mu kwezi guheze, umaze kuzitaho kangahe? Okay? Bene data, ubugombe bw'Imana burarura. Ubugombe bw'Imana butwambura d'abord uburenganzira bwacu. No, Jesse ndavyumva. None Imana yo Imana quand même na irabitahura. Wabumba we. Kabumba. Ushaka gukirana n'umubumvyi? Sindavyumva, c'est pas logique. Yanzu wa mugabo yemeye discipline. Urabona ibintu by'agakiza hari igihe tuvyorosha cyane, ibintu byo kugendana n'Imana hari igihe tuvyorosha cyane, kandi ku ruhande umwe biroroshe kubera ko sitwe twishoboza. Ariko iyo
uwo mwanya wo kuva mu byo dushaka n'ubugombe bwacu no kwirekurira mu maboko y'uwaturemye yaduhamagaye afisiya yatujyana n'ibyo adukoresha, uwo mwanya niwo mwanya ugorana, niho gukirana kuri, niho tunanirirwa, niho ubuzima bwacu bubihira. Ariko mu mwanya uvuze ngo ndarekuye vola y'ubuzima bwanje, ntibica bisosa, birarura. Ariko nyene kubigutamika, kugutamika ubwo bugombe, arafise ingene ico kinini agishira mu muhwi. Ahora bazirana n'ibinini ingene abavyeyi banyu babibaha, afise mission yo kukuvura. Ariko le fait que wemeye, arafise ingene aza kugutreta. Amen, haleluya. Tedi niwe yatwigishije mu gitondo ngo Imana si rumenanzugi. Si rumenanzugi iva kuza ngo are ngo wanse ngo ndabomora ndakwereka. Murabivuga nako. Hari urugendo dushaka kujana, hari igikorwa nshaka gukora muri wewe cyo kukubaka, cyo kuguplanta, ariko hari ibintu nashaka kurandura muri wewe. Will you allow me? Est-ce que tu vas vraiment me permettre? Uraza kunyemerera. Umwanya uvuze ngo ndakwemereye, uraza gutangara nawe wiravye mu kiyoti. La victoire n'ukuri kw'Imana. Nsigaye nesha ibintu vyamena umutwe, nsigaye n'umuntu avugana neza, nsigaye n'umuntu avugana douceur, avugisha neza umugore wanje, nsigaye n'umuntu ari gentil ku bana banje. Kera bazira n'ibyo batazi, amakofe pa, igituti pa, langage yahindutse. Umuntu yakuraba akavuga ati kagakiza niko bagabo. Birashoboka, ariko niwemera kuba plante mu rugo rw'Imana, niwemera, kuko aho niho duhindukira, aho niho tugirira itoto, aho niho okay. Sinashaka kurenza uyu mwanya. Hey, bazo kwama no mu gihe cy'ubusaza bwabo. Bazo kwama no mu gihe cy'ubusaza. Nuvuga ngo guterwa mu rugo rw'Imana, apana mu idini, apana mu kazi, muri famiye, ngo mva mu muryango, ngo ubuzima bwanje buri vraiment ku murongo kubera ko ibi nibi. Oya, urabaza bakwitangiye imbere, urabaza abitwa inararibonye. Ivyo vyose ni ibintu biyonga, ni ibintu bitituka, ariko hari ubuzima Imana iduhamagarira kujamo. Hari ubuzima buri sûr, ubuzima bufise garanti, ubuzima budahungabanywa, ubuzima amadefi yose ashobora guhangana nawe ariko ugahagarara ushikamye. Bazo totahara. Gutotahara ni iki? Ndibaza ko gutotahara ni ikimenyetso cy'umuntu afise amahoro yo mu mutima. Bazoba fresh and green, bazoba bafise itoto. Uwo muntu atewe ari plante aba afise itoto. N'umuntu ahashitse. Murabona Palestina bandika iki kintu mu ngo hafi zose zo muri Palestina. Hategerezwa kuba hafi mu ngo zose, hategerezwa kuba hari igiti cha Eli gitewe muri buri rugo rwose. Ico giti rero amababi yacu azana beauty. Amen. Dawidi ntiyavuye kuvuga ngo meze nk'igiti gitewe,
ariko yaravye ingene icyo giti cya elayo gitewe n'ubwiza bwaco na utilite yaco mu rugo. Iyo cyatewe mu rugo aravuga ngo meze nk'icyo giti. Icyo giti kubera ko ushaka kumera nkacyo cyangwa umeze nkacyo, icyo giti amababi yaco azana bote aho gitewe. Si ibyo gusa, amashami yaco azana igitutu. Si ibyo gusa, ivyama kuri icyo giti bikura byirukana ubukene. Amen. Muraza amavuta ya elayo uko azimvye. Haleluya. Dawidi aravuga ati meze nk'icyo giti gitewe mu nzu y'Imana, kandi ngo gishizwe hejuru. Nukuvuga ngo kirakura, kirakomera nk'igiti cy'isederi cy'Imana, cy'Lebanon, kitanyiganyizwa n'imiyaga. Hama ngo cyama ivyamwa no mu busaza. Bene data, namenye Kristo nkiri muto. Nka benshi muri mwebwe, sinshaka ko abamenye Kristo bashaje mwumva nabi, igihe cyanyu cyari kitaragera. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo wemeye kuba planté, iyo wemeye guterwa n'Imana mu nzu yayo, nta kintu na kimwe mu vy'isi itanga, mu vy'isi dusezeranira copfa gituma coza umunsi numwe kugutera kwicuza kuba waramenye Imana kuva mu buto bwawe. Never. Bisobanura iki? Abarambiye mu gakiza, namwe mumaze amezi make n'imyaka mike, Imana niyo kwizigirwa. Nashaka kukwibutsa ngaruka kwa Yeremiya, uri ibumba mu maboko y'umubumbi. Bisobanura iki? Bisobanura ngo Imana ifise akazi ko kudukora. Imana yiraba ubuzima bwawe bivuye ku mpamvu zitandukanye. Hari ukuntu urugendo rwawe, ubuzima bwawe bwo kugendana n'Imana, kubera kutayumvira wisanga mu ngaruka zo kutayumvira. Ariko Imana mu rukundo rwayo ntiduheba. Imana mu mbabazi zayo iravuga ati icuba cyose uri mu kuboko kwanje, kandi misiyo yanjye ni ukugusubiramo, misiyo yanjye ni ukugukora. Igihe cyose unyemereye, misiyo yanjye ni ukongera nkakwereka ko ikibanza cyawe kikiriho mu mutima wanjye. Uze unyemerere nongere ndakubumbe, nongere ndagukore. Mwene data, uri bumba. Ubuzima bwawe ni nk'ibumba mu maboko y'umubumbi. Urugo rwawe ni nk'ibumba mu maboko y'umubumbi. Iki gihugu cyacu ni nk'ibumba mu maboko y'umubumbi. Kandi uyu mubumbi yitwa Mudahangarwa. Uyu mubumbi icyiyumviro ciwe cyakwiyumvira ko cyose kirakwafekta. Yahisemo kugufasona, yahisemo muri iyo eta yawe aho ugeze, ibyo waraye wononye, ibiriko birononekara mu mubiri wa Kristo, ibiriko birononekara mu gihugu, ibiriko birononekara mu muryango wawe. Imana nta langage nimwe mu byo iriko iravuga. Nicyo gituma mfise amatsiko yo kumva ivyo Imana iriko iravugana n'abantu b'Imana muri iki gihe. Haleluya. Imana ibwira Yeremiya ngo nkuko iryo bumba waribonye mu kuboko k'umubumbi, n'ingene byagenze ngo niko abantu banje, igihugu canje kimeze mu maboko yanje. Ngo mbega naho mwampemukiye, naho muriko muramena amaraso, naho muriko murajyana,
naho muri ko muratotezanya, jewe nonanirwa kubahindura. Naho muri ko muratabagura ivyo mwokubatse, naho muri ko murasambura ivyo mwategerezwa kuzigama, naho muri ko muratabagurana, naho muri ko muraryarukana, naho mwafashe forme itariyo idahwanye n'igicapo je mfise, ariko murahiriwe kuko muracari mu kuboko kwanje. Ndi umubumvyi, ndi capable kongera gufyonda. Iryo bumba aho vyari bigeze, ico nako ndabumba, sawa nicyabaye nguko nabishaka. Habaye isanganya, habaye ibyabaye, hari ivyaha, hari kutihana kw'abantu, hari ukugarariza kw'abantu, hari ukwitiranya ibibi mukavyita ivyiza, ivyiza mukavyita ibibi. Sawa, ariko ibiko bimera kose, barundi kazi, shengero ryanje, wa mugabo wa mugore we, ndacara umuremyi wawe, ndacafise ijambo ryanyuma ku buzima bwawe. Wonyemerera gusa nkagufyonda, wonyemerera gusa nkarandagura, nkabomora, wonyemerera ngakora igikorwa cyo gutegura, kandi ndafise ubushobozi bwo kongera kubaka ikintu kizima muri wewe, mwishengero, mu mubiri wa Kristo. Ndafise ubushobozi bwo kongera kubaka igihugu, ndafise ubushobozi, ariko mwishwe niki no kutamenya amaboko murimwo icyo ashoboye. Muri bumba mu maboko y'umubumvyi, muri bumba mu maboko y'umubumvyi, kandi ndashaka gukora igikorwa cyo kubakora kugira ngo muse nk'uko nshaka, hanyuma ndabakoreshe igikorwa cy'icubahiro, mbakoreshe igikorwa kuko muri nzavya, muri ibikoresho by'agaciro mu maboko yanje, ntacyo ntashoboye. Mani bahezagire. Muhaguruka tugasenga. Uko igihe dusenge dusoma iri jambo Abaroma igice 8. Baraka zako ziwe na mimi, mawazo yako, mapenzi yako kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yateranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Abaroma 8 igice cya 29. Abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Amen. Kuba uri mu kuboko kwiwe nk'ibumba, kuba Imana ikikwemera kudilinga nawe, icemera ko mujina, icemera ko mumvikana kubandanya urugendo. Kandi wibuka ijambo navuze ubwa mbere ngo Imana si Imana ibandaniriza, si Imana ipfa gukomerezaho, ni Imana ifise igikorwa cyo gutegura, cyo gusambura ibyubatswe byose mu buzima bwawe itubatse.
ngo igiti cyose data atatewe kizorandurwa. Hari ibiti biriko birarandurwa bene data mu buzima bwacu muri iki gihe. Hari ibiti, hari ibishakashaka, hari ibiti by'amahwa, kandi ibyo byose Imana ibikora kugira ngo turushirizeho kwera imbuto. Uhaguruka tugasenga. Ubuzima bwawe ni nk'ibumba mu maboko y'Imana, urugo rwawe ni nk'ibumba mu maboko y'Imana, iki gihugu ni nk'ibumba mu maboko y'Imana. Turi bumba rishobora kubumbwa gushasha mu ma aspect yose y'ubuzima bwacu, tukavamo ibikoresho by'akamaro bimeze nk'uko Imana ishaka. Turi ibumba mu kuboko kw'Imana. Ngenza uko ushaka Mwana, ngenza uko ushaka Mwana, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibinami. Ndashaka kuba wifuza Mwami, ndashaka kuba wifuza, shimisha umutima wawe, wawe wera. Nzanura ubugingo bwanje bwose, wakire ubirize ukore. subiramo kandi uti ndashaka, Ndashaka ndabishaka. kuba wifuza, Hallelujah. shimisha umutima wawe, wawe wera. Nzamura ubugingo bwanje bwose, wakire ubirize ukore. Ireke buntu nzagira, bwiza buzirinde kuzi wanje, uhora wuzuye ubuntu, kugira neza, ibiganza ngufumbatishije amashimwe. Ibyo ushaka Icyumviro cyawe Mwana, menyesha ibyo unyumviraho basi, nunteragire, nunyubake, niho nshobora kunesha. Mbwira oh, muri presence yawe, mu rugo rwawe niho honyine nshobora kuneshereza. Nk'ibi mbwira ibyo ushaka, mbwira ibyo ushaka Mwami, wumva imbaraga nyinshi, nesha ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Mbere ko dusengera hamwe, nashaka guha akaryo umuntu ari ngaha atarakira agakiza. Wama wumva ivyo bakizwa, wama wumva ivya Yesu, ukabifata minenerwe, cyangwa ukabyinterprete uko ushaka,
ariko muri iki gitondo nje kukwibutsa ko uri bumba mu maboko y'umubumbi. Ubuzima bwawe Satani yasambuye, ubuzima bwawe Satani yashize mu mwiza umuzitanya, ubuzima bwawe Satani yasimbiye kuri vola akujyana iyo ashaka, gukoresha ibyo ashaka mu gihe ashatse uko ashatse. Muri iki gitondo nje kukwibutsa ko Satani atakuremye kandi nawe utiremye. Hano hari umuremyi, hari umugabo yahinduye ubuzima bw'abamama n'abapapa, abasore n'inkumi bari hano babishingira intahe. Uwo mugabo ni Kristo, si dini, si giporoto, si indirimbo z'abakizwa, si amajambo y'abapasitori, n'ubushobozi. Kristo n'ubushobozi buhindura. Wo buri ngaha muri iki gitondo uvuga ngo ndashaka kwakira Kristo, uvuga ngo ndashaka guhinduka, ndashaka ubuzima bwanje burongorwe n'uwo mugabo yahinduye aba bantu bose babishingira intahe. Wo buri ngaha, wo buri ngaha uduze ukuboko kwawe, turashaka kukwakira kandi tugusengere. Imana iguhezagire papa, Imana iguhezagire nawe. Ndabona 2, 3, 4 moteri intambwe mukaza hano, ndabasengere muze. Kristo ntateye isoni. Satana dukoresha ku mugaragaro, Satana twonona isiraba tutagira gitabara, ariko muri iki gitondo Kristo adufite ku burenganzira bwo kuduhindura. Kristo niwe yatuguze, niwe yaturemye. Murakoze, dushimira Imana kubw'ubuzima bw'aba bantu. Bene data, ndabifuriza kwinjira muri Kristo atari mu baporoti. Abaporoto ntacyo bo bamarira. Kristo wenyene, Kristo wenyene ni wafise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ijambo rya nyuma ku rugo rwawe, ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku muryango wawe, ijambo rya nyuma kuri business yawe. Ni Kristo wenyene. Twaduza amaboko yemwe, dutumbereze ibiganza byacu kuri aba bene data. Reka ndabatiza aya majambo muyagira yanyu. Bamwe muri mwe murashobora gusenga, ariko uyu ni umwanya ukomeye cyane ku buzima bwanyu no ku buzima bw'ishengero. Musubiremo aya majambo, uti Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndakwizeye. Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, numvise ko ari wowe ushoboye kurusha ibindi byose nagerageje. Wewe nturi dini, wewe nturi nk'uko abantu bakuvuga. Uri cyo, uri mudahangarwa, nta wo guhaririza. Ndi bumba, kandi ibumba ntirishobora guhaririza umubumvyi. Numvise ijambo ryawe we mubumvyi rivuga ko ushoboye kumpindura, rivuga ko ushoboye kumbumba. Aho Satani yasambuye ubuzima bwanje, aho nononekaye, aho isi yanyononye, none ndaje nzanye ubuzima bwanje kuri wewe ufise ijambo rya nyuma ku buzima bwanje. Nje ndabishaka, nta umfashe ku kagobero, ni jewe mpisemwo kugushaka kwanje. Ndabishobojwe nawe, ndakwihaye, nduwawe. Nunyeze, numparire ibyaha byanje, ivyo nagendeyemwo, ivyo nonye ubuzima bwanje, n'ingaruka zavyo zose ndimwo.
ndaje jewe wese umpindure unyeze ungere muzima umbumbemwo ikibumbano kindi gishasha kimeze nk'uko ushaka numare inyota y'isi nunkuremo umunoho w'ivyaha umpe kunyotererwa wewe gusa ndakwihaye amaraso yawe Kristo anyeze angire muzima mu izina rya Yesu amen.